urumva rero turiko turavuga neza igihugu icya kibazo c'indero ngo wibuke nakubwiye nti ni culture ni ukuvuga vya bintu bisigara mu muntu ibindi byose yavyibagiye hanyuma ivyo akaba ari byo bimumurikira mu buzima ariko arubaka. Ni ukuvuga rero benshi usanga ako ka culture atako bafise, ni bamwe mu mvugo ibabaje iteye isoni bitwa ibirohori. Uribaza rero nitwashikaho abarundi naho bari abadogiteri naho bo bari ibihanganga abaenjeniyeri ariko ari ibirohori kuko batariko barayoborwa na ya culture nziza yiminimye isigara mu bwonko no mu mutima. Ego noneho rero abantu bazontera amabuye ngo nabisi ibirohori. Oya kumbure nanje ndimwo birashika nanje kumbure nkabikirohori mu gihe ivyo nize, mu gihe ubwenge mfise naronse, simvuze ivyo nahawe n'ishure gusa mugo n'ivyo nahawe n'ubuzima, mu gihe ntabikoresheje ku neza y'abandi, ku neza y'igihugu, nkirondera bimwe vyo kwitangira ineza ya bose, le bien commun, nkayibagira. Nico gituma nca ntangura kurya ibiturire nkabirya abona ukijije. Nico gituma nca ntangura kwiba. Ubu nk'ubu tugashora ayo matoni 650, mugabo tukazosanga muri banki atana rumwe rwinjiye. Aba yagiye he? Aba yagiye mu mifuko y'abantu bize baronse indero, mugabo abaronse indero cy'ukuri. Oya ni sico nyene mugo yabapfuye kubusa ibirohori. Voilà. Kenshi iyo tuvuze hari abantu naha bavuga ngo baratukana ngo nuguhanura ngo udatukanye ngo nukebura udatukanye. Iyo umuntu mwisi izina ryiwiwe ntabwo bumututsi. Il faut appeler le chat par son nom, comme mu gifaransa bivuga. OK? Jewe nje c'est pas uji wanje reka ndabicurike. Jewe ukazozi wanje ugasanga uje nko kuwa mbere usanze nicaye ndiko ndaraba televiziyo mu masaha 5 y'umurango. Hanyuma ukaza kuwa kabiri dufate ko peut-être uri kurakora akazi hafi yaho ndi mugabo ushaka kuraba imidisho ukabona ndiko ndiraba televiziyo. Ukaza kuwa kabiri ugasanga nicaye n'umudamu turiko turakina dame. OK? Turiko turakina makarata kuwa kabiri saa 5 zo ku murango. Bon. Ukaza kuwa gatatu saa 4 saa 7 zo ku murango ugasanga uradoze ku muryango uti nanje gusaba amazi ugasanga ndi mu ipinjama ndavyutse ndiko ndikura uburire. Washo guti uyu mugabo n'umunebwe. OK? Lazy. Ntabwo buntutse uvuze juste kondi. Uvuze ukondi. So musenyera avuze ati abantu nibirohori. Ni kintu ikirohori je no ni kintu ukibona hanze ubona ishusho hanze mugabo indani atakirimo, indani ari vide. Acavuga ati nk'abantu bagiye bituri bakagiba abo bobisavye, abo bokije Uburundi ravyo kuntu bukenye. Duhere kubijya vya passport nk'akaroro. Umujene kenshi na kenshi aragerageza akabona 300 yasavye ahantu yatoraguye ahantu ko nubona ko bitoroje n'umuntu akora akazi kugira ngo ukora ubika 300 n'ivyoroshe. Yazati ma passport ukayamutera mu maso. Umva utaburi kirohori. Umuntu nageze kumva umugabo yiza kunganyira avuga ati bo jewe nabuza nahomvye akazi karaheze. Cyane baramukanye no sepa. Bisaba ko nkura umwana wanje muri privé ndamujana muri public. Mugabo ndamujanye muri primaire s'il vous plaît. Directeur yansavye amafaranga kugira ngo amwandikishe. Vyansavye yuko nkoresha amafaranga nakoresha ibikoresho by'ishure hanyuma njya gusaba amafaranga y'ibikoresho by'ishure. Wumva uwo moditeur atabari kirohori.
ejo kumva n'ikigongo ati wewe ahubwo kubera wabuze n'akazi umwana wawe naze yige ahubwo n'ibikoresho tuza turamuha uzodurara gake gake mu bihugu bizima uragenda ukabaganyira bakakumviriza wabuze akazi ahubwo yaterwa n'amafaranga uri kurajya bakayaguhana n'ikinyabufura n'impuhwe nyinshi mugabo umuntu atagira impuhwe nk'izo wumva atabari kirohore ugacarana nyene ivyo vyo kwiba igihugu gikenye ca nyuma kw'isi ukagenda sinzi wa muhizi numva ngo yafise ngo inzu zikijana wumva utabari kirohore washaka gufuta mu Burundi igihugu gikenye kuriya ukubaka inzu zitatu mu mafaranga ya leta wumva mu mutima hari ikintu kiba kiriyo ugagenda ukagurisha ubutare igihugu kitagira petrole niho utekanze na petrole y'agihugu ntibikora nawe bakubaho ku buntu bazoyigura wumva utaba uri kirohore koko ugafata umuntu w'umunyagihugu asanzwe kubera akantu yanze kuri Twitter ati leta imeze nabi kandi we noneze nabi cyangwa avuga ati bon jewe hano ndakenye ugaca umufata ukamushira muri pick up truck ukagendura mu turutira ukamukura mu Kayanza ukamujana ukamucija Igitega ukarengana ukamushikana mu Ruyigi ukamwica ukamuta mu Ruvubu wumva utaburi kirohori koko ugafata umuntu uzi neza kuri umwera 100% ukamuta mu gasho kubera inzigo kubera ishyari kubera ubwoba jenoside ubwoba bwade bagendana ukamuta mu gasho afise umugore afise abana urufunguzo ugacubika uca wiraramira ukagendura vyinagurika hirya no hino utambagurika ngo ubundi turakize tumeze neza indwara twarazikize wumva utaba uri kirohori koko umuntu akweze kirohori ntabagututse abavuze ukuri exactement il faut appeler toujours au chat par son nom ari umusenyeri ntabwo utukanye uvugishije ukuri abo badede ni ibintu vy'ibirohori nta mutima bagira ikintu nta kintu kimwe bakora babanje gukoresha umutima wa empathy mu bantu batwara niba ukene buteye bavuga ngo genda muvyironderere cyangwa ngo murabifise nuko mutareko murabibona cyangwa ngo kera nta nivyo mwari mufise ngo ariko ngo mwari mubayeho ni abantu menga nta mpuwe nta mutima bafise kubita ikirohori ahubwo yaba hariho n'iyandi materiminology twariko yarondera mugabo reka ndekaho ikirunzi kigagura ngaho numva iryo zina ribakwiye ntabwo watukanye uvugishije ukuri